Igisata c'uburimyi conyene ngo ntigikwiye kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisununure. Uburundi bukwiye nyabuna no kuraba ibindi vyotuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura. Vyavuzwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinzwe gukangurira abantu no guhindura ingendo mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 4 Nzero umwaka wa 2022 mu gihe yariko arashikiriza icegeranyo c'ingene umwaka wa 2021 wagenze mu bijanye n'intwari ibereye co kimwe n'ubutunzi. Bijanye na inflation donc ibiciro bonetse kuduga cyane ibiciro vy'ibiribwa uravye nko mu cegeranyo ca Istebu urabona neza yuko ibiciro vy'ibiribwa vyaduga cyane by'imiciro by'ibiharage n'ibiciro bituma rero umurundi aja gusuma ku isoko agira ibibazo bintu usanga ari bya secteur porteur de croissance ibisata bituma ubutunzi bwo kwiyongera no kuvuga uburimyi no kuvuga igisata cy'umuyaga igisata cy'ubutare cyarahagaze icy'uburimyi ntikirahinduka kuravya uburimyi ngware bugifise ivyerekeye barukerarugendo tourisme na cyo ntikiravuga ngo kizane amahinduka n'ubu kuntu turi hagati y'ibihugu vya position strategique y'ibintu turashobora kuvyexploiter wibonera neza yuko turabona neza inzira two kwinjira mu mwango twocamwo igica twocamwo kugira ubutunzi buzamuke tuba tubanga uburimyi n'ubworozi bwo rero ntuzotuma uburundi buva mu rukene burimo turabona neza itirisha porte d'entrée cyangwa umwango twocamwo cyo gituma usanga n'igisata cy'abikorera utabu kitaraduga hejuru. Nayo kubijanye nuko umwimbu wagenze warongoye Parseme avuga ko hakira gahazi kuko iyo umwimbu uduze ngo n'ibiciro ku isoko biramanuka ariko gushika ubu siko biri kuko ibiciro haba ku bifungurwa biguma biduga. Ni statistique hampaje kwa statistique na ushura kurubuga none ibiciro bimeze gute musanzwe ibiciro umwimbu wiyongereye ibiciro biragabanuka kugira ikompase numva ni biguma biduga numva none umuntu iyo nzarihera gute mu kimuhuze ushoboze kumenya ko wabwiyongere ikiro c'umuceri kigeze ku 2005 ari umusanzu hafi wewe aho nari mbuze umusanzu nyene nanshiye hasi ndi umfasha uri mu ayo ni none wewe wumva wewe uza kuvanga intuze deja n'abarimyi baridoze yuko kubera urya rugomero rwa Kajeke bageze kwiduga bavuga yuko umwimbu w'umuceri ushobora kutaza kuboneka neza. None se ibintu bigaragara umwimbu none mu rundi mwimbu n'umuceri n'ibiharage kandi twese turaza kurima tukayibona tukabona uburyo bitwara twese twarima tumaze kubona nacyo uburyo bishobora gutwara ugiye kurima nk'ibiharage amahera winjizamo n'abakozi n'iki kandi ntugire ngo ni inyungu cubona directement yihuza n'iki ari abantu bato batumva n'ikibazo kazo c'uburimyi ndiko navuga nsubiramwo uburimyi ni kimwe mu bisata mugabo kuvuga ngo ubu zose gutwoja mu burimi byonyene ntibikunda ibisata binze gusahiriza muri Burundi kuko ntwaro nk'ibindi bisata biduha uburyo no kubaho n'iki ninyo ndara utazazira imizira gugwana handi uko bigenda n'ahandi zitakwije hari amatongo manini bazikwiye nibaza yuko je ndiko ndakibona ndagishira muri secteur porteur de croissance mu bindi mugabo sigo bwonye n'umuntu bango rwo tugiye ko kugira ngo Burundi. Naho biruko Ndikumana arashimira leta iherutse gutunganya ihuriro ry'igihugu mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kukungene Uburundi bwotera imbere Forum National agasaba ariko ko ivyapfunditswe muri iryo huriro byoja mu ngiro.